hama mfashe n'akanya ko gushimira Leko kuba barandavye mu bandi banyempano benshi bakabona yuko ari jewe umuntu nkwiriye kubaserukira kugira ngo nshikane ibikorwa byanyu kure. Banyakubahwa sinzobakoze isoni cyane cyane ko ari ryo shira hamwe rya mbere ringiriye icizere rikambonamwo ko nshobora kubakorera bino bikorwa bigashika kure. Mwobaza muti kubera iki mwamushimye ibintu vy'isuku vy'ubwiza nkuko cacivugo cacu kiri ni ngombwa biserukirwe. Mu guserukira rero ibintu vy'ubwiza harabaho gucagura. Mo mwihweje na mwebwe nyene murabona ko ateye igomwe. Turafise gamme de produits no kuvuga turafise urutonde rw'ibihingurwa twashimye gushira imbere. Amasabune ni ikintu kimwe twashimye guherako, ariko twashimye yuko ku ntambwe ya kabiri kuko ibintu byose bigira amafaze donc bigira intambwe. Ku ntambwe ya kabiri twashimye kuva muri produit cosmétique, donc amasabune ari muri produit cosmétique, ariko kugira ngo twimukire muri transformation agroalimentaire. Ibyo nabyo nibyo tuzoca tujamwo muri deuxième phase. Nibaza ko aho oye ntomo inyishu y'icari yashimye kubaza kuko ariko yari reka tworyoheho imvugo gato yari yavuze ngo twashimye kunagura abantu ya twaje kugira ngo tunagure les produits cosmétiques nk'akarero amasabuna menye gukoreshwa habe no kuryohora yarasanzwe hari kunagura dushireho amashasha ariko turyohora na yarasanzwe hari. Icyizere naco cuko tuzoguma turi ku soko duha abantu ibyo bintu nyene ibyo bintu duhingura ni kimwe twabanje kwitaza. Normalement umuntu agitangura phase d'introduction d'un produit, d'un nouveau produit, gushiraho ikintu gishasha hariho abo bifata amezi 3 canke 6. Twebwe rero twarashimye kwitaza turemera ko vyo dutwara umwanya wose ushoboka kuva mu kwezi kw'icenda gushika ubu. Muri ico kiringo ngombye kujanisha hariho n'ikindi kibazo ngo mumaze gushika hehe hari wagombye kibaza. Ni vyiza ko tukijako gatoyi. Muri ico kiringo cose twarakoranye n'abantu batandukanye abamenyeye kudandaza ama produits cosmétiques kugira ngo nabo baduterere mu vyimviro byo tuma dushiraho bishasha tuzana gishasha. Kubera yuko mu guhingura urashobora gushiraho ikintu wowe wakwindira ko ari cyo kintu cadanje uzanye mugabo nyene kugikoresha akakubwira toya iyo mushira mu kano kandi kantu kuca kiryohoka gose kikaba gishasha. Twarakoranye n'abantu benshi novuga yuko twakoranye n'abantu mu mici itandukanye mu Cibitoke, Bubanza, Makamba, Sosuma hari Gihofi, Muyinga, aho hose turamaze kuhashikana produit. Ntikizo ari gishasha ku bantu ariko abantu bazoryoherwa no kuba cashitse ku mbuga ngurukana bumenyi, abantu bacumva kenshi citabiwe na benshi bizoryoha gose. Akaba naco twashimye gukora ikintu gishasha kiguma ari gishasha. Akarorero muze gutora nk'iyi sabune iyi Leko detergent muyisuke muyimotere gusa. Ikintu ca mbere muraza kumva ko nta ntimota nk'izindi. Uwo hariho umuntu yigeze kubaza ngo ama ingredient ntaco araza kukivuga ko muri ayo ma ingredient n'ibintu twaba turiko turihereza mbere buri munsi. Hari abantu bafise akamenye ko byihereza buri munsi. Ivyo bintu nyene nivyo byanakoresheje kugira ngo dushobore guhingura isabuni ishobora koza icombo duhava dushaka ico dufungura. Mukamuzi yuko ikintu gica mu kanwa kibwirizwa kugirwa isuku ritoroshe n'igikoresho cacu. Rero kubijanye n'ukuntu tutazohava tuva ku soko kuri ayo maproduit ndasubiyemwo twaritaje. Ubugira kabiri mvuge ko wagombye kuvuga ati mbega ko duhora tubona n'izindi nganda
zitangura mu kanya gatoya zikaba zivuyeho. Ico tubamenyesha ni uko tutakoze bino tudashigikiwe n'inzego z'igihugu. Uburenganzira tukura mu bushiranganje mu byo bujejwe harimo inganda, tukavayo tukaja mu bushiranganje mu byo bujejwe harimo environnement, tukavayo tukaja rero mu ziranenge nabwo bw'ivyo duhingura ni kigo BBN naco caravyitwararitse cyatronsa n'impapuro zijanye n'ivyo bintu ko tubereye kubishira ku soko bikadara abantu bakabikoresha ko bemera ko bikoreshwa mu Burundi. Twicaye ngaha ku izina rya Leko Company, ntabwo twicaritse ngaha na Alvera Muhimbare, usibye ko uno munsi biri official ko nanje ndi umwe mu bagize Leko. Bahora banyita ngo Mama Fashion kubera ko murabizi ko mfise aho ndandariza impuzu z'abadamu, ariko uyu munsi ntabwo nkiri Mama Fashion gusa, ahubwo ndi Mama Leko. Aho muzeza murambona hose muzeze muraba Mama Leko. Ama igikorwa cyatwicaritse no kugira ngo tubereke ibi bikorwa byiza twari tumaze igihe turi mu ruganda turiko turagerageza guhingura kugira ngo tuzobishikirize abantu babashe kubikoresha. Ico nshaka kwizeza abantu mbere yuko dufata umwanzuro wuko twemeza ko tugiye gutangura kubishikana mu bantu batangura kubikoresha, ubwacu twaravyipimiyeko. Turamanza turabikoresha haba mu kumesura, haba mu masabuni mwabonye, turagerageza turayoga kubera ko ikintu conona umubiri ntabwo ukibona uyu munsi gusa, biragusaba umwanya ukamanza ukavuga ati ikintu ngomba guha abantu manze menye ko nanje ntanze produit nziza. Turetse n'ivyo ntabwo twapimye ku mubiri gusa, ahubwo ibi bintu bikorwa n'abantu bavyigiye. Majambo make birujuje ubuziranenge kandi biremewe no mu buryo bwa sante ko bidashobora konona ubuzima bw'umuntu. Uhereye uyu munsi izi sabuni tugiye gutangura kuzishikana mu bantu. Nibaza ko namwe murakoresha amasabuni dufise nyinshi twazanye ngaha. Make sure ku mafaranga wazanye ntutahe udatahanye sabuni. Mugende mudushoreye kubera ko nimwebwe muzodushingira intahe. Nimwebwe muzodushingira intahe mukavuga yuko amaproduit yacu ari meza. Hama mfashe nakanya ko gushimira Leko kuba barandavye mu bandi banyempano benshi bakabona yuko ari jewe umuntu nkwiriye kubaserukira kugira ngo nshikane ibikorwa byanyu kure. Banyakubahwa sinzobakoze isoni, cyane cyane ko ari ryo shira hamwe rya mbere ringiriye icizere rikambonamwo ko nshobora kubakorera bino bikorwa bigashika kure. Nzotuma baticuza impamvu bampisemo nk'umu brand ambassador, ahubwo banashima Imana kuba Imana yarabahiye reko ajye guhitamo jewe, kubera ko ibikorwa byabo nivyashika kure nanje nzoba nshitse kure, kandi nitwakorana neza bizotuma n'ayandi ma company nayo angirira icizere akabona yuko dushobora gukorana. Nuko ndabashimiye cyane ko mwemeye kubana natwe. Sinovuga amajambo menshi, babasiguriye amasabuni ukuntu akora, turakenera mu buzima bwa misi yose, cyane cyane aba mama. Nibaza yuko tuzobana muri runo rugendo rwo gukira amatashe mu maso. Even me murabona ko hari aracari y'utuntu. Naragerageje gukoresha aya masabuni, mbonye ari sawa ngiye gukira ndavuga ntoya reka ndindire nzokire ndiko ndamamaza kugira abantu babone yuko amasabuni dukora ari meza. Simave ngirange ntangure kwamamaza mfise po nziza bizongora gusigurira abantu none kusa neza mu maso vyagenze gute, ariko babonye ko ngifise tuno tuntu mu maso dukenya, abanka babwira ati muze dutangurana urugendo rwo gukoresha isabuni ya Leko, bakabona ikintu cyahindutse ku mubiri wanje. Nibaza ko bizotuma n'abandi batugirira icizere bagakoresha amasabuni yacu. Murakoze kuri byose, tugirele ko Imana ibaho umugisha. Nitwa Bavugusa Emmanuel, sanzwe ndi umuyobozi ajejwe iby'ubudandaji muri Restaurant Company. Savori kide turafise iyo twita Leko Soap Multisage. Iyi sabune rero nayo twababwiye ko duhingura ibintu mu buryo naturel na cyane cyane kuko niyo ntumbero yacu, dukurikije n'akaranga mutima ko amagara y'abantu. Rero iyi sabune nayo akamaro kayo ni sabune nziza imeze neza cyane, imesura, turayikoresha mu buryo bwo kumesura impuzu, tukayikoresha mu gukoropa no mu koza ibiyo turayikoresha, kandi bikora neza cyane.
kuko ni isabune imeze neza uyimesuza agahuzu aho uciye baravuga ati ako gasabune ngira uwo muntu n'agaparufe yamesuza ariko ni ari isabune. Iyi rero twarasizeho isabune y'ilitiro imwe tukaca dushyiraho rero n'ilitiro 5 zayo. Muri make rero akamaro kayo nyamukuru nako gukora isuku ibyambagwa n'isuku aho tubaye, niko kamaro k'isabune iyi tuyita multisage. Ka kantu reko ntitukibagira ko kaguma kariko. Turafise n'iyindi sabune ngaha, iyi inye tuyita Leko detergent. Iyi ni detergent, iyi nayo akamaro kayo tuyikoresha mu isuku y'ivyombo, amasahani turogesha, ibirahuri turakoresha, no kubiyo nahone turashobora gushirako kuko ni isabune imeze neza. Muhava muca mwibaza ati none ivyo bintu vy'amazi ko tumenyereye urukubise nko ku sahani utoshirako akaboga ngo bigende neza byo guma bimotako, ariko ni isabune imeze neza uruganda rwayiyumviriyeko kandi mu buryo bwiza. Iyi nayo ni shampoo, mwumvise directeur general ivyo yavuze ati amara twariyumviriye no ku bantu babigeme, arico gituma twana kwiyumviriye ko Alvera Muhimbare ko twokorana nawe, nukubera twabonye ibi bintu by'isuku nabyo ahanini ishampo iraba abantu babigeme n'aba fasoni. Tuca rero turavuga ati nabo barakenewe kandi ni vyiza. Tuca dushiraho ino shampo, akamaro kayo nako benshi barakazi, abigeme barakazi, niyo koga mu mutwe tukayikoresha mu isuku ryo mu mutwe, imishatsi tukayisukura bikagenda neza, kandi wayoze ntiwidoga mu mutwe haramera neza, imishatsi ikamera neza bikagenda neza. Muri make rero ni isuku ryo mu mutwe. Bavuze ko dukora n'amasabune ari solide. Izi sabune zose twababwiye izina ni ryarindi ni Leko, mugabo ino sabune tuyita Gifura kuko iyi sabune ni multisage solide. Rero izina ryayo natwe tuyita ko ari Leko Sun, izuba, kuko iyi sabune hose umuntu wari we wese arayikoresha. Turayikoresha mu kumesura, mu koga, mu koza ivyombo, nahone irakora hose. Ni sabune imeze neza kandi bikora neza. Hama kandi ntivyahereye ngaho, muri aya masabune dukora turafise n'ayandi masabune yo mu bwoko bwa solide. Aya nayo ico tuyakoresha ni isuku ryo ku mubiri, kwisukura ku mubiri. Na masabune muti ntakora akazi ko koga gusa, harimo no kuvura utugwara two ku mubiri. Umuntu ayoga urubandu rurahera, amahere agahera, umuntu agasigara yagayaga, kandi murabibona aba bari ngaho imbere bameze neza, baramaze kukicisha ko bakabona ubwiza bwago. Nuko rero izi sabune zacu twababwiye ko zose ni Leko. Iyi tuyita Leko soap kirikima, iyi nayo tuyita Leko soap moringa. Twababwiye ko dukora mu bintu naturel. Moringa turayizi akamaro kayo, irafise akamaro ku mubiri, nico gituma ko twavuze ati turakeneye ibintu by'isuku n'amagara meza nayo turayakeneye. Nico gituma rero twiyumviriye ibi bintu ko twobihinguramo amasabune. Ibi bintu ntibikora ku mubiri gusa, no kubifungura twari kubifungura, muga twaravuze ati umubiri nawe reka tuwufungurire bino dukoresheje mu buryo ko kwigirira isuku ku mubiri. Nkiriko ndavuga Alvera Muhimbare, nababwiye nti mu mwihweje byonyene murabona ko abereye guserukira ibintu bijanye n'ubwiza. Nimba harimwo imyabaga ntabuzwa miramiswa aho muraze kubanguka ntato. Ariko rero ni iki twovuga kuri Alvera Muhimbare? Twaramutoye twisunze ko ari igitsina gore agerageza kugaragaza impano ziwe, kandi mu byo akora bigahurumbirwa n'abantu benshi, akarabwa n'abantu benshi, agakurikirana n'abantu benshi,
kumbure n'impanuro ziyo abantu benshi bakazikorerako ariko kandi aterera mu iterambere ryo kuduza impano z'urundi rwaruka gitsina gore. Rero mumbajije ngo igihe yova muri Wema Entertainment bazobitumenyesha tubiyaga ukundi, ariko kano kanya tuze turakora n'ibyo dufise kano kanya, nejo ntazo barava muri Wema Entertainment niko twayaza batubwira. Rero ntihagire witanga azova, ntihagire n'uzomunyuruza, mucamubona yuko ari turi benshi tumujejwe. Nari nibagiye ikindi kibazo. Murakoze cyane. Mu Burundi ni igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere, ntikiri inyuma, kiri mu nzira ko tutera tujya imbere. Kandi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga ibintu by'inganda, ibintu donc industry, Uburundi buracari hasi gose. Mugiye kurana no mu maraporo ya EAC muzosanga Burundi aribwo kubwanywa mu bintu by'inganda. Rero iyo hagiyeho uruganda tuba dutereye mu iterambere ry'igihugu gute? Ubwa mbere akenshi harakunda gupotera amahera kubera yuko hakora importation, ibintu byinshi usanga biriko birava hanze. Ariko iyo dutangwe guhingura ari twebwe nyene biva ngaha nyene, ya madovize hararonderwa kaburwa, tukaca dukena ibintu twadukeneye bya buri munsi, ivyo bica bimanza bigahagarara. Tuba dusigaye dukura ibintu rero ngaha twahinguye tubitwara hanze kurondeza rero ya madovize. Aho ubwa mbere tuba dutereye ku iterambere ry'igihugu. Ubwa kabiri ku iterambere ry'igihugu, reka tuvuge gatoyi nko kuri leta kugira ngo ibeho ikore neza, nuko ibikorwa biri muri ico gihugu biba vyatanze amakori. Uko rero Restore Company itera imbere n'ivyayo bigatera imbere, amaproduct ashimwa gose kandi akagira icamari y'abantu, amakori azocaboneka, leta nayo ibandanye gutera imbere, kumbure hajemwe ivyo kubaka amabarabara mashasha tarahari, kunagura yahari n'ibindi, amavuriro n'ibindi. Murumva ko tuba turiko turatera gose dutera imbere mu iterambere ry'igihugu. Ikigira gatatu, Restore Company harinjiramo n'akabazo. Harimo umwe yabajije ati mumaze kwangaja urwaruka rungana gute ko tubona hari twavuga yuko umugambi umwe ntushobora kuvura ingorane yose y'igihugu. Restore Company uruganda rumwe nibyo turamaze kwangaja abajene batari bake. Uwo bishima yotira gahuzu agashikaho uruganda Restore Company rukorera naho ni kuri no barabara rya RN3. Ugiye urenganye mu Kanyosha ukajabuka umugezi witwa Kizingwe, ahantu bakunda kuvuga ngo ni ku kibuga kwa se Watutsi, munsi yaho ucona icapa